amatelefone maze kuronka bamwe bati ibyo bintu bivemwo ubu rero bavuga bati wowe uratwononeye idiri uratwiciye bose baca bavuga bati iby'amatora urabihinduye isura uratumye yitwa amatora twashaka ko yitwa amatora y'inkinamico ariko baravuga banyambika ibara ngo ni CNDD-FDD yantumye ngo jewe sito gaye jewe n'ukuri je nta CNDD-FDD niyo twokorana gute murinjiye mu muhari paripehutu mu nyuma mugiye CNDD-FDD mu nyuma IPD zigamibanga ubu mugeze muri APD niki kintu gitera banza witonde iyo migambwe yose ayivamwe tuvuge ko wasanga ivyiyumviro warondera atari vyiharanira upfa uko utoye ugapfa gutwaba reko twagize imana umunsi barundi cyane cyane urwaruka rushasha rukaba rwarize ndarumenyeshe ko imyaka indwi ni myinshi. Itariki ya mbere Rusama umukuru w'igihugu Igitega ku munsi mukuru w'abakozi yarasavye yindi migambwe ko yo shobora gushiramo ingufu ku buryo borondera abakandida bakomeye bashobora guhiganwa nawe. Rijya jambo mwararyumvise mwaryakiriye gute mwiteguriye gute guhiganwa na Ndayishimiye? Isigeze ku murindi wiruka cyane ijyanye n'ibihe bya none mwatwe gusanga ugwaruka wateze gukoresha kugira ngo duteze imbere igihugu ruriko rakorera ibyari mikashe ugasanga ama entreprise yose ya leta ariko arahomba hakwagura tugira ibisata byose mu gihugu cose ugasanga niyiharira kirahomba rero ugashobora ati ndababaye kumva ndiko navuga ati kubera iki byo gende slogan yanyu inyagaze kubera iki inyagaze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira ko kuri micro ni jewe nyene juste gari nyuma camera mwita umusaza twabakuye muri tubazana ngaha turi muri de bartender aho no munsi twatewe iteka turi kumwe ndamuvuge gute asanzwe yarongoye umugambwe APD muramuzi ni Banza Bitonde Gabriel niwe mutumire wono munsi umwe mu bakandida bamaze kumenyekana ko azo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Mbega Banza Bitonde Gabriel ninde nike kintu camuteye kwiyumva ko ashobora kwitoza ku ntebe y'ubukuru w'igihugu? Mbega nikiki bo kwizera kuri Gabriel Banza Bitonde narijya abarundi imbere ko batora baba batoye kazoza kabo k'imyaka ikurikira? Revisi rero tuza kuganira ndabarumsanya kubahwa Gabriel Banza Bitonde. Gaye murakoze cyane baramukije ndaramukije n'abari kwadukurikirana ndamashimira ko mwadutumiye. Nizera komeze neza. Ni kuri n'amahoro cyane turiko turakora atwitegura amatora ya 2027. Yego. Kugira tuzoyitabe kibazo cy'umukuru w'igihugu mbere twatwizeye n'intsinzi. Nimba atari banga Banza Bitonde Gabriel ninde? Ngo twidondora. Jewe Banza Bitonde Gabriel ndi umwene gihugu asanzwe. Yego. Ndimvukira yo mu ntara y'Ubanza ya kera. Ubu ni Bujumbura. Ariko ubuzima bwanje bwinshi nabumaze mu ntara ya Cibitoki. Ndava muri Uganda. Mu muryango ndi umwana ngira gatandatu. Abariro narize amashuri ndiko ndaheza maîtrise mu gisata kijejwe iby'iterambere kwingunganya no gutunganya imigambi. Muri rusange naho nkaba ndongoye umugambi wa APD kuva mu 2016 ariko muri politike saho natanguriye kubera cana na gatatu yageze mfise imyaka 6 sani bwatangure amashure hamaca duhungira muri Zaire ico gihe icantangurira y'amashuri umwaka wa mbere ariko kwa nahungiye ubwa mbere mu ikambi yitwa Kajembo mu nyuma ndiye mukace mu ikambi bita Kibogoye naciye nkurira mu muhari paripehutu hari aba GPH rero tudukurira muri ivyo bintu tugarutse tuve muri Kongo 98 bandanya n'ivyo bintu politike yatangwe kunyura kare yego ndayikuriramwo hama mu 2008 ndinjira mu mugambo CNDD-FDD ariko mu 2013 ndayivamwo twinjira mu wundi mugambwe ico gihe ari IPD zigamibanga ariko n'ubundi icambona ivyiyumviro uko ndabishikiriza ntibavyakira ko je usanga ibyo bintu byose nshikiriza ivyiyumviro
bikomakomeye cyane bijanye n'ingene igihugu cotera imbere. Niho rero twaje dukora n'undi gwaruka ruvuye mu migambo itandukanye ca dushinga umugambi wemeye gukora ku mugaragaro tariki 4 z'ukwa 12 2013 ari uya PDR. Natanguye rero umunyamabanga mukuru 2013 hamanza ku mukuru umugambwe tariki 28 z'ukumunani 2016. Barasubiriye kunyizera mu 2021 ndawurongora kuzoshika mu 2028 tariki 29 z'ukumunani 2028 niho ikingo cyo kurongora umugambwe kizoba kirangiye. Ubuto bwanyu bwari bumeze gute? Mwariyumvamwo ko muzo w'abanyepolitiki? Ni urugendo rurerure kumbura ivyo jese je no byishura byo kwishira abo twakuranye, ariko nuko nakuriye cyane mu mihari, nakuriye mu mihari cyane y'abasaveri, narakuriye no mu baskuti, ariko narevereje cyane gukuriye mu basaveri, naraciye indagano zose zo mu basaveri, narakuze ndi umukorezi mu rushengero imyaka itari mike, nuko ndakora ndi maklebe yo kwishura ajya maklebe atamba, amaklebe ya Stop Sida. Mu byumviro byanje naguma nimvira ko ntegezwa kuba umuntu akomeye, niko namametse nayo maklebe ndimo wasanga kenshi ari je batora kuyarongora canke kuba mu nzego zifata ijambo, ko je ndakunda cyane kuja mu nifata ijambo kugira ngo ibintu ntibipfe kandi abifisemo uruhara. Vy'uburongozi sivyo? Sivyo vraiment nabikunda ko nahambavu yuko nja n'ibyo mugambwe nari mfite ishirahamwe nari ndongoye twa GSEV yari komeye cyane, Association des Jeunes Solidaires en Faveur des Vulnérables, n'aya ma coopérative yatari make ndimwo, kandi ugasanga hose ndafise ico ntereye. Uri muto mukiri bato mu nkambi y'impunzi murinjiye mu muhari Paripehutu, ivyimviro biraje mu nyuma mugiye sende David mu nyuma IPD zigamibanga, ubu mugeze muri APD. Niki kintu gitera banza witonde canke cyatuma banza witonde iyo migambwe yose ayivamwe? Tuvuge ko wasanga ivyimviro warondera atari vyiharanira. Cyatunda ivamwo no kubera wasanga hari abantu badashaka gutera imbere aho isi igeze. Uravye muri Paripehutu ntibashaka gutera imbere mu vyimviro, bagumana mu mutwe gusa ngo abahutu n'abatutsi, abatutsi ngo baracoceje abahutu, ukuma ivyumviro ntibitera imbere. Ni muri sendefite naho wasanga jene vuga ku ruhande rw'iwanje, wasanga ivyumviro bikomakomeye ndiko ndabitera menga ntaho bigera, nkipfuza ko ngira amanota akomakomeye kugira ngo bayakorereko. Wanashima nko muri sendefite dehoho nari ninjiriye mu burongozi bwo hejuru, kuko nari muri 6 bashoboye kwiga karangamutima w'igihugu amezi 6, permanence kiri hari ikiriri nakibita amezi 6. Twara abantu batarenga 6 bari batoye ko binjira rwo hejuru ndiga karangamutima amezi 6, ariko nkabona yuko ibyumviro byaho ndiko ndabishikiriza bitashaka kujana hisigeze nkaca mbona ko menga ndabaye bloke. Icyo rero kikambabaza cyane ko mu bintu mbabaza n'ingene no munsi Uburundi budashaka kujana na isigeze ku murindi wiruka cyane ijanye n'ibihe bya none, ugatwa gusanga gwaruka wateze gukoresha kugira ngo duteze imbere igihugu ruriko rakora ibyari mikashe, ugasanga ama entreprise yose ya leta ari karahomba, hakwagura tugira ibisata byose mu gihugu cose, ugasanga niyiharira kirahomba. Rero gashomwe ati ndababaye kumva ndiko navuga ati kubera iki byogenda. Hari ikintu cyambabaye cyane nzogoma nibuka 2006 nari nkiri muto wanashima ishiramwe kote buri korera homba, watwara sendika ya kote yitwa Horumpende Raphael, ndavyibuka kuri radio cyane, byavuga kuri RPI, ariko arerekana ati plan kote bugira hombe bariko barayihombesha mwene uko bukeye kabiri twumva ngo mubiri we bashize amagrenade n'amashargeur acarahunga. Nene kote ubwo nigeze he? Ico kintu cyarambaza cyane bati none abantu batimvira ko igihugu cyotera imbere barabaho. Hari umuntu ushobora kwimvira yuko we yotera imbere wenyene
igihugu ntigitere imbere. Naho rero byagiye bimvuga ivyiyumviro, ariko kandi naragize amahirwe yo kuyaga n'abantu bakomeye cane n'iki gihugu, abagize gutwara igihugu. Naragirana ibiganiro cane nk'uyu mwubaha Sylvestre Ntibantunganya, turayaga arambwira ibyamugoye n'ibyo atashitseko. Narayage cane na Domitien Ndayizeye, yego nawe nyine turayaga cane arambwira ibyamugoye n'ingene atabishitseko. Umuhisi Bagaza naragize amahirwe turayaga umwanya munini cane, arambwira ivyo yakoze, ibyamugoye n'ibyo atashitseko. Ibyo byose nengera ndavyegeranya icanumva bwa bundi ndashobora, ivyo rero byagiye bibagora gushikako ndashobora kubitorera umuti. Naho rero yagiye mbira icyumviro cyo gira gute cyo kwiyumvira mbere no kuba umukandida no kubiniganira ciye mugambwe ndimo. Amaragize Imana mbere fata akanya gushimira abanyamahoro banyize bakantora muri batanu twako turaniganira ikibanza bakanshira imbere. Tuje kwivyo nyene muriko muravuga, tuvuge ko aba bakuru b'ibihugu mwagize bakwe ryo kuganira nabo bavyuye babaye imbarutso yo kumva ko intebe yo kuba umukuru w'igihugu mushobora kuyicarako. Mbona urugendo rurerure rufatanye na kamere k'umuntu kwiyemeza, ariko barambyuriye kamere kuko narabaza ati wowe byakugoye gute, kubera iki ibi byashitse uhari byagende bati jewe nageza ibi narabitunganije, ariko ibi byangoye byari ibi kandi byatumye bingora byari ibi. Ugacuraba rero nahisigeze cane cane naragiriwe amahirwe yo kurenga imbibe z'Uburundi ndaja atari hake, kandi jaho nagenda hose nabangiye kwiga ibyo nize narabibonyemwo akamaro. Ndavuga ati bwa bundi rero turakeneye ko Uburundi nabwo bojana n'ibihe aho isi igeze. Kuko uno munsi nakubwiye nk'akarorero nk'umuntu uri kuramubwira akamaro ka internet, umenga nibisanzwe, mugabo internet kw'isa igeze kuba twe bicikwega ku rugero turiko n'uruhombo rukomeye rw'amamiliyaridi ku munsi duhomba kubera internet. Mugabo mu bindi bihugu bakubwira bati inacitse n'umunota umwe tuba duhombye bitagira uko bingana. Urumva ko n'akarorero gatoya cane, gatoya gose. Uravye nk'ibibazo by'amatongo no munsi urabona ko uyu murindi w'amatongo turiko hatabaye igikozwe inyuma y'imyaka 5 abarundi benshi bazosubira kuba bagireye. Leta yimviye ikibazo c'amatongo ngene twoka ibyaza umusaruro, amatongo ave mu rudandazo kubera ufise amahera wese uba ariko aragura abika, uwaguriye agaca yomuka, kandi abariko baromoka ni benshi. Nari muri kazoza abantu bazoca bajana igihugu cyacu gipima ibihumbi 27,834 kilometero kare, abandi bazoca bajana. Ico gituma rero ni ibibazo bikomakoma umuntu yagenda yegeranya ubona ko biteze gutora umuti kugira ngo muri kazoza n'ugwaruka rwacu bize dukomukako ntiruzohure n'ingorane kubera kuvyirengagiza. Tuko abanyamahoro barabizeye kugira ngo muzoshobore kuba kwitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027. Mwayigonwa muri batanu, mwavyakiriye gute, muvyiteguriye gute? Je n'ukuri bambere twavyakiriye neza, kandi rwari urugamba rutoroshe kubera umunsi yari yipfuza kuba umukandida. Bwa mbere ho niteka kuja kuniganira ikibanza kimwe mu gihugu kijamo umuntu umwe mu Burundi bwose mu miliyoni zirenga 13 niteka ridasanzwe. Ariko kandi uko twebwe tubibona nuko tubona yuko Imana idufasha tugashikira ubutegetsi, twohindura byinshi. Gute? Twohindura byinshi kubera ko uno munsi amahoro n'umutekano turabifise, ibyo turabishima, ariko twifuza yuko rero imigambi yacu tuzoshikiriza abarundi azoba ari imigambi ishingiye kwiterambere ry'igihugu n'abenegihugu. Tuvuze rero iterambere ry'igihugu n'abenegihugu hariho unitarisé indicateur, ibimenyetso mfatiro. Aha muri ivyo rero harimwo icabwenge, igihugu kiteza kuronka icabwenge. Ucamva ko amashure dutegereza kuyasubiza kuri rwa rugero rwa kera, aho wasanga ubushikiranganje bwose bufise igisata cabwo cihari. Hamwe biga bwacu twewe bwiye mu vy'uburimyi, iga ivy'uburimyi bunonosore. Wewe ugiye mu vy'ubudandaji, twigira ivy'ubudandaji binonosore. Ugiye mu vy'inyubako, twigira ivy'inyubako binonosore. Hari ikijanye rero n'inyubako rusange. Igihugu kiteza gutera imbere gifise inyubako rusange.
sinyira bivuze mwarabonye umushikiranganje wa mbere avuga ko ku mwaka leta itanga imiliyaridi 9 zo gupangiraho leta ikore. Iyumvire kubona umunsi umwenegihugu akora muri leta ashobora kubaka inzu agaca apangisha kwiyo leta nye. Umuvyo uvuga ko bisanzwe iyo leta ikanirwa no kwibakira ikore miliyaridi 9 n'amahera menshi cyane. Tuni nyubako rusange. Hari ibindi bikorwa biteza kugaragara neza iterambere bishingiye ku mahinguriro. Nta gihugu na kimwe ku isi nzima cyatejwe imbere n'uburimyi buto buto, agriculture traditionnelle. Nibubaho naho twose twokirwa turafata amabotine twose miliyoni 17 tugafatira amasukari imwe, igihugu ntigishobora gutera imbere. Igihugu gitezwe imbere n'amahinguriro. Kora amahinguriro atanga akazi, agatanga akazi agaca atanga n'ibisohoka hanze y'igihugu, hama igihugu kikagira gute kigatera imbere. Niho hacaboneka n'abanyamitahe baza gushora amahera mu gihugu kubera afite ibyo bagira gute batezamwo imbi. Hagaca bari za nyubako rusange nakubwiye amabarabara meza, aho leta ikorera hameze neza, hama rero incabwenge zigahabwa agaciro. Tuvuze ko incabwenge zihabwa agaciro no kuvuga iki bijana n'ibihe tugezemo. Nta mukozi wese ashobora gufata agahembwa amafaranga atamumaze ukwezi. Aha rero cyo gituma haca ibyo bita climat politique, aseni icuka ciza ca politique, ariko kandi hagaca haba n'ingene ubuzima bw'igihugu butembera. Nijyo twetandukanye buryo nuko batabizi, nijyo tandukaniro riri mu Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe no munsi amafaranga umuntu aronka ntashobora kumugeza kumera zo kundi kwezi. Aha rero ko birona administration ko bazanye ijambo ngo umwe wese yiyungunganya. Nta mukozi wa leta ashobora kuyungunganya kiretse gukora. Leta iramuhemba ibimubeshaho igacimugira ibyo bita pension retraite, kubera niyasaza hazobandanya beho, ikamugira ibyo bita pension complémentaire, ikamugira assurance no gupfamwe nawe kwitaba Imana leta izomuhambisha ateye umugozi abana. Ariko no mu bindi bihugu umuntu arava muri banka agaca kumwa cyangwa akora ibindi. Aha, ubwo gukundisha abantu gukora ibyo rero amabanga abiri ntabangika. Bishobora gufata umuntu ndaguha akarorero gato, ibyo namana bivuze kandi namana bishobora gufata imodoka ya leta ikirigwa ipakiye amakarato y'inzoga ngo agiye kudandaza inzoga kubera iki umudandaza muto yawe ucadandaza iki. Leta iteza kubeshaho umukozi wayo kugira ngo nawe umukozi wawe atange umusaruro kuri leta. Ubona bidashoboka natange imihoho ace gukora utwiwe, kuko no munsi ko turagira ibyo bita juge parti, umucamanza n'uca urubanza. Kubera iki wewe wogira mega ugacugira n'akabare, wibaza ko inzoga zose uzijana mu kabare kiwawe, wewe wamugurisha kuri prix normal, wa wundi nawe yazibuza agiye kuzirondera kurundi ruhande, bica bisaba karenzako kugira ngo yigaruze. Turaba rero bica bigenda gute? Wewe uja kudandaza uri umushikiranganje w'udandaji, ugacuronka exoneration, ugacuronka amadolari muri berbe, uwundi mudandaza yayabuze nta exoneration mva kusoko, bica bigenda gute? Naho rero bipfira. Ivyo bituma twe ku ntwaro y'iwacu hamwe tugashikira ubutegetsi ibita kwiyungunga bidoca bihagarara. Umukozi wa leta azokwemera gukorera leta dusanze afite amabanga birabangikanije azoca asezera akazi, azohitamo icahitamo kimwe ibindi ahebera abantu. Musanze uwo muco nawo waratsimbataye, abarundi bakunda gukora ubuzi bwinshi, naho muzoca mugenza gute? Rega nuko benshi batabizi, hari itegeko ribuza, hari itegeko ribuza yuko atamukozi wa leta aja mu bindi mu rudandazi akorera leta. Iryo tegeko rirahari, tuzoryubahiriza kandi bizaba bimeze neza cyane, kandi azi ko azobikunda kubera umukozi wa leta azobaho neza, abeshweho n'ako kazi kiwe, hama n'abakorera leta atange umusaruro. Ibyo rero abantu bavuga ngo leta biguhenze ku murango nawe wihenda ijoro, twe nabyo tuzokwemera. Nje tumena ari ubuzi bwa leta bwinshi bwapfuye kubera ko abantu bose baniganira kuja kugira gute kwiyungunganya. Igihe cyo kuja kwiyungunganya akazi kama gapfa ka leta. Nuko bimeze burya nimuzohigire handi ibintu bya leta bikorononekara kubera ibyo kwiyungunganya. Kandi kwiyungunganya bya mabibyara niki n'igiturire ko ravuga ati rega byose ibintu byo kugira gute nta kirazira isubira kubaho, ariko hateza kuba kirazira hakaba karimbi. Nta mukozi wa leta ateza gukora kandi kazi
aceza gukorera leta hama iyo leta ikamubeshaho byose je tumiteza kumuvuza mituwere imahenda mite de logement haba imahenda mite de placement ingene yiyunguruza ikamwigishiriza abana ikamuha amahera y'umugore adakora nawe rero agatanga umusaruro ku kazi nuko bimeze ntuhigira hantu none ubu n'ibikorwa ya bose sinakubwiye akarorero genda uhagarare kwibarabara uhagana kuri Gare du Nord nta saha yohera utabona imodoka nk'iy'umukoroneri ipakiye amakarito y'inzoga, utabonye imodoka ya musitanteri ipakiye ibyatsi by'inka, utabonye imodoka ya musitanteri ipakiye ibiraya agiye kudanaza mu isoko, utabona apakiye amazi n'inzoga agiye kudanaza mu bara. Nimba rero ni akamaramaza. Nuko murabidusigurira muti hari bikwiye guhinduka mu bisabwa kugira umuntu ashobore kwitoza mu kwezi kwa 11 muzogo mu kwezi kwa 11 hazobaho gutanga amadosiye yanyu. Mu bisabwa harasabwa miliyoni 100 kugira ngo y'ingwate kugira ngo mushobore kwitoza. Mbega mwebwe muravye y'amafaranga asabwa murabona azoboneka? Miliyoni 100 zumva ku muntu ni menshi, mugabo ku mugambwe ni make, kubera kwitoza harimo ubwigenge bw'igihugu. Kandi mu Burundi hari abantu bagikunda demokrasi, naco bituma mbere cyane akamo n'iyindi migambwe nizana bakandavye kwitoza, kubera umunsi hobura bitoza hakitoza umugambwe umwe tuzoba twuguruye mu Burundi intwaro y'umugambwe umwe ariko tubishize mu ruhara. Iyo brevare cyangwa ngo baratwa dutanze kwinjira mu ntwaro y'umugambwe umwe tuza aho byatugejeje, burya tutuma bahaza abantu benshi bakitoza, twatuma dutsindwa cyangwa tukarushwa mugabo twitoje, kuko tugumana ijambo tugira icyo duterere mu matora. Muga tuyapfuye tukareka umuntu akagenda agacatsinda wenyine, tuba tuguriye mu ntwaro y'umugambwe umwe. Je tuma rero je ntugire ubwoba ku miliyoni 100. Abakunzi ba demokrasi ni benshi. Mbere mu minsi za guhera mu ndwiza turatanga kubwira bene igihugu aho bazocisha agaterano kabo. Ni benshi ariko bidusaba kugira ngo baterere, ariko bakavuga ati mugende habo dusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe, wotuma murushwa mugabo mwitoje mwayo matora. Urumva rero abitegure kudufata mugongo abene igihugu ni benshi cyane, umwese cafise akazokiduterera. Twebwe tuyifata gatari intambamye kubera yo azoboneka. Muriko muvuga ati naho mworushwa ntidusubire mu ntwaro y'umugambwe umwe, tuvuge ko naho amatora ataraba ingufu z'umukandida wa CNDD-FDD mubona umenga ni nyinshi. Bona canza akarorano kubona barashobora kurushwa ugiye mu matora nta n'umuja mu matora, ni nk'urukino nihoja mu rukino rwo kuzotsindwa ca mu rukino rwo ati je tugiye guhigana bishitse ngatsinda ntibazotsindeho, bishitse naho nkarushwa tuzokeza uwatsinze. Ico dusaba gusa no tuguma dusaba seni igitunganirize amatora meza, amatora azira agasembwa, kugira ngo utsinze azotsinde ku mugaragaro kandi atsindire bose, uzorushwa nawe azorushwa avuga ati jewe narushijwe nabibonye hama keza uwatsinze. Ni nayo demokrasi nkeza buntu ni cimaze, nitugiye gushihana tugiye kugira gute guhigana. Ahubwo je mfise ubwoba kumbure ku mukandida w'umugambo uri ku butegetsi, mbega niyatsindwa azovyemera, kuko ni kimwe muri bibiri. Je tumare tusaba duti ibyishitse atokwemera nawe aho intahe ishize, ariko muri rusangi ntitugiye gushihana, tugiye matora guhiganwa tudahezanyayo. Ndabumva neza muti umukuru w'igihugu hari muri kino gihe president ayishimiye muramutse mumutsinze nawe azavyakiruko. Nico dusaba twejitse nizo tegura amatora meza, ubutsinze atwarire bose kandi batsinde hamurushijwe nawe akeze mugenzi we. Se nyo byabaye ku mugaragaro, abarundi aribo bene igihugu aribo bene gutanga amatora, nta kindi renza. Cyo dukora gusa no kubereka imigambi yo bene igihugu, mukazohitamo rero imigambi yo bayobora. Turi mu gihe umugwiseni ubuherutse wahamagabanye politike bitabira amatora y'umwaka uheze, arahamagara n'abasanzwe baserukira amashira madaganira ivyicaro vya politike. Bimwe mu vyavuzwe haravuzwe ibitagenze neza mu matora heruka. Mbega mwebwe nk'abitavya ry'amatora
hari ico mubona ano matora duherutse yo twigisha kugira ngo akosora ya 2027? Ikintu abarundi bomenye nuko aya matora tugiyemwo aratandukanye n'amatora tuvuyemwo, kubera niyo matora ya mbere agiye kubaho dutora umukuru w'igihugu wenyene kandi atowe n'abenegihugu bose, uko vyabaye muri 2005 hatoye abashinga amateka gusa batora umukuru w'igihugu, ariko baza bari umukuru w'igihugu atorwa n'abarundi bose. Kandi igitora abakandida bari bake, rero biratandukanye n'amatora yaheze, kubera amatora yaheze abari abashinga amateka n'abantu bajambo b'amakomine abayafisemwo inyungu bari benshi cyane, kuko uri ku rutonde wese aranigana kugira ngo arabe ko yogira gute ashikirwa. Aya matora rero ya 2005 ntawe reka kubeshanya, harabayemwo utunenge twagiye twibonekeza kandi tutari duke, ariko twari twavuze duti amatora ntaherera mu 2025. 2027 dufite amatora 2030, 2034, 2035, 2040, 2041, amatora azoguma araba. Kandi baza ko uko yagiye araba niko turushiriza kwiyumvira ingene twogira gute twayakingira. Muti bagereke itariki 15 z'ukwa gatanu, igihe twahura n'umukuru w'igihugu n'abegwa n'amatora, hari ingingo twafunditse zitari zike zijanye n'ingene tuzokingira aya matora. Cyo tuma rero turafise ivyizero ko aya matora tugiye kujamwo atabunenge azobugaragaza nkayaherutse. Slogan yanyu inyagazi, kubera ikinyagazi abantu inyagazi inyagazi mbere twebwe inyagazi ni nagasirwa twatoye ko kegeranya uburyo, ejo uzobona bariko babushwaramwo ukazobona uzokwandikira message inyagaze uzocumenyeka kwatsa amahera 1000. Nakantu twatoye kugira ngo kumbura ntubaze umuntu ariko arishuza ariko cyangwa ariko araterereza, wewe ukazobona gusa message inyagaze uzomenye ko tukwatsa amafaranga 1000 cy'amatora. Nagasirwa twatoye kugira ko tworohereye kwegera abanywanyi n'abakunzi ba demokrasi. Umuntu ahita umuga ati inyagaze mutama abadati kagahombe kanje ndaguho kanshikanira. Tuzokwe tugivore tugiye kwerekana ingene abantu uzoranka muracisha kugira ngo agaterano gashike. Ariko muri rusange siroga dufise y'igihugu cose ni urunganwe rushasha, ivyiyumviro bishasha, nouvelle generation nouvelle idée. Urunganwe rushasha, ivyiyumviro bishasha. Twifuza yuko urunganwe ruhari ruriko ruriga rufite ivyiyumviro bishasha twoshikira ubutegetsi kugira twitunganirize ivy'igihugu bijanye n'ibihe turimwo, bitajanye n'ibihe byo kwishimikiza kahise. Burya nuko bashi batabizi gahere, abatwara no munsi n'aba rescape benshi 72, 93, usanga rero ivyiyumviro byabo byose bihagaze kuri kahise gusa, kuri kahise. Muga twivyumviro garuka rushasha no munsi uriko uramubwira ngo naka no mututsa kugira ati nje navyo nibiki ko je nambaye imikashe eteye cyane ujya mu mutu byo ntibikiraba bifuza gusa ati niguje twotera imbere tukajana n'ibihe tugeze. Cyo tuma rero siroganya mukuru ni urungango rushasha, ivyiyumviro bishasha, nouvelle generation nouvelle idée. Inyagaze nayo kugira ngo mobilisation twegeranye nitwifuza turabwira ngo nterera oya uhagaranye n'umuntu akavuga ati nyagaze agaca kubira ati cisha nga abahejeje. Kuva hatanguye kuboneka abakandida mu Burundi uno mwaka tumaze kumenya abakandida babiri, ni mwebwe hamwe n'ubusanzwe yarashizwe imbere n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo aje mu matora. Mbe kubona uno mwaka abakandida muri bake, bavuga ko Gabriel Wanza Witonde wo bari mu cezo wa ndani yoba aje kugira ngo aryoshe amatora, ahandi ho arungiswe na CNDD-FDD. ku bwanyu mu vyakira gute? Je n'ukuri ntakoresha mbo bwa mbere hoho navuze ko aya matora twimirije atandukanye n'ayandi. Burya muri kahise kose abakandida ku rwego mukuru w'igihugu ni gake barenga 5 aha mu Burundi, usanga ari 3, 4, 5 bitoza ku mukuru w'igihugu, kubera ko hariyo bituma byinshi. Ingwati twatanguye ari 15 2005 turagenda ku miliyoni 30 muri 2030, ubu tugeze ku miliyoni 100. Rero ugiye kurabana imigambwe mike ishobora kuronka ayo mafaranga. Icya kabiri
kugira ngo umugambwe witoze bisa ikoraniro kaminuza, kugira ugire ikoraniro kaminuza no buryo hari abandi bantu bita abapale bita abahagarikizi amajana 2 bateza guherekeza umukandida president. Abo bahagarikizi rero uravye dosiye isabwa ni ibintu byinshi cyane kugira ubyegeranye biba bigoye. Ico rero gituma benshi imigambo myinshi igira gute yikuramo. Kuko nk'umugambo utitoje ku bashinga amateka basaba miliyoni 2, utitoje mu nama manuzwa jambo basaba amajana 2 mu ikomine kugeje kundiganya ikibanza cy'umukuru w'igihugu biba bigoye. Ikindi gituma hari abantu batinya gutsindwa, kuko miliyoni 100 bazigusubiza baronse ibice 5 kwijana, utabironse acaheraye. Murize ko muzobiro Hari umuntu avuga ati rero ati jewe ibyo bice 5 kwijana ntavyo mbona, miliyoni 100 ndazihebereye. Hari abadafisa barisk. Twebwe rero keretse kuzoyasubizwa twiteze n'intsinzi. Abavuga ariko mu cyezo wandane nebaza ko ari kwihenda cyane. Urazi gituma ico kintu mbere akantu barundi bakumva. Burya hari abantu benshi batifuza yuko twebwe two kwitoza. Kandi nibo benshi no mu migambo bo bifuza bavuga bati reka tureke umugambo umwe CNDD-FDD uje mu matora, kubera ukagenda wonyene imigambwe yose izosigarana ijambo, izo bifite ijambo bivuga kuri ayo matora. Amatelefone maze kuronka bamwe bati ibyo bintu bivemwo muramaze kubona ibintu benshi banditse ngo tugiye ngo duhe guherekeza amatora ya CNDD-FDD, kubera abantu benshi bashavuye bavuga bati twifuza ko hagenda umukandida mu wa CNDD-FDD, kuko niyagenda ari wenyene ayo matora azorinda bafite ico bayavugako. Mugabo hamaze kuza uwundi muntu hakaza abandi bantu, wewe uzosubira kuja kuvuga ku matora utarimo, uzocurindira 2030 ya 2030. Ubu rero bavuga ati APD uratwononeye politiki, kubera ngo twamara gutanga amadosiye muri seni wowe utayatanze ntuzovuga ku matora utarimo, hazoba hasigaye havuga abegwa n'ayo matora. Rero naho ico kibazo gihari bariko bavuga banyambika ibara ngo ni CNDD-FDD yantumye jewe sito gaire jewe n'ukuri je nta CNDD-FDD niyo twokorana gute. Jewe matora ya 2025 nta mushinga amateka naronse, je tuvugana ngaha nta kazi CNDD-FDD yampaye, maze imyaka 2 nyatsi nako kazi nibyo ndikoza tuvugana byo bihagaze gute. Cyo tuma rero bijya bintu bose bariko barabivuga n'abantu bariko banyambika ibara batwambika ibara kubera diri yabo ipfuye, kandi je birumvika bavuga batakaza undi mukandida yagira kabiri hakaza no wa gatatu, wewe ntuzosubira kuvuga ku matora utarimwo. Umugabo ari umukandida umwe wese avuga avuga ati avuga ko ntituyizeye barakritika. Ubu rero bavuga bati wowe twononeye idiri uratwiciye, kandi amatora y'umuntu umwe araryoshe kwataka kuko bati none umuntu umwe yagiye kwiyemeza nta bindi. Mugabo rero tugiye mwihiganwa bose bacha bavuga bati ibyo amatora urabihinduye isura, uratumye yitwa amatora, twashaka ko yitwa amatora y'iki y'inkinamico. Naho rero byavuye ntibazohigira hano, kandi akana barundi bakombe bakamenye ni ico gituma ariko baranyambika ibara. Ubwo ntibavuga kwera mwari musanzwe muri mu nani zitandukanye zivuje ivyimvuro nabo nyene. Twebwe umugambo ya PDR muzo dukurikirana, twebwe ibimeze neza mu gihugu turabivuga, ibitameze neza tukabivuga, cha dutanga n'inyishu z'inyene byokogwa. Twebwe rero twamye turi mu iyo ntumbere. Hama cya kabiri twebwe turaba demokrate, turabantu bakunda demokrasi. Tukunde rero demokrasi tuguma tuyibungabunga, ntitwemera ko mu Burundi twosubira mu ntwaro imwe tubigizemo iki tubigizemo uruhara, kandi avuze ko tugiye guhigana tudahezanyayo. Cyo ituma rero twebwe umunsi umugambo nta runani wigeze ujamwo, n'ubu nta runani uzujamwo, wijanye mu matora kuko niyo ntumbere abanyamahoro batanze. Abiyumvira ibindi bintu nene je sinigenda atari mu polisi mfise, kubera cyo atakibazo mfise barabampaye ndavuga ati ubu nta mbona nkeneye, kubera ko twe turizeye amahoro n'umutekano, kandi tukavuga duti igihugu nicu wacu. Ahubwo nundi ateye akamu yindi migambi n'abigenga ababishoboye bose nibaze baje mwaya matora tuyita. Ntibategana imitego. Yego ntategana imitego, tuje mu matora tuyitabe, uzotsinda azotsindire bose kandi ntibatsindeho, hama uzorushwa nawe akezi watsinze. Niyo demokrasi, kuko amatora no tayitavye hoca habiki. Ega nuko nza kuraba wewe uretse kwita amatora nene muca mushaka haca habiki,
kandi itegeko rigenga amatora riremeza ko naho yoba umuntu umwe ashobora kwitoza amatora akabaho, kandi umuntu umwe yaramaze kuboneka. Nene tutitavye tumureka cagenda wenyene. Urumva ico kibi twaba dukoreye igihugu, dukoreye n'abarundi, kureka umuntu umwe akijana amatora kandi duhari nabwo dushaka ubutegetsi. Itariki ya mbere Rusama, umukuru w'igihugu Igitega ku munsi mukuru w'abakozi yarasavye iyindi migambo ko yo shobora gushiramo ingufu ku buryo borondera abakandida bakomeye bashobora guhiganwa nawe. Rijya jambo mwararyumvise, mwaryakiriye gute? Mwiteguriye gute guhiganwa na Ndayishimiye? Twebwe twarifashe inkama kandi twaramushimiye cyane, kuko n'umuntu yerekana yuko ari umudemokrate yipfuza amatora, akifuza ko amatora yoba ku mugaragaro kandi yohiganwamwo benshi. Uwo muntu cyumva ko afise n'ukuri urukundo rw'igihugu, kandi akemera ati jewe nzoshira nayi ntayishitse. Cyamaze kuyimbwira kenshi, wanashima ati jewe tuzokomera ntayishitse. Nene se abarundi batanga, numva ko ari ikintu kigize gute. Cyo twe twarabishimiye cyane, twarabikunze gose. Ubu rero ikindi twe dufise, ubwa mbere hoho uwo bazotora abarenga ibice nka 60% azoba rugwaruka rushasha, kandi urwo rugwaruka rushasha gose urabona ko runyotewe impinduka. Imodere kunyoterwa impinduka ucubona ko biteze kuzonshigikira, kandi urabona ko n'umunsi mu gihugu hari ibintu biboneka ko bikeneye guhinduka, kandi rero ukabona yuko no munsi atawuri karabihindura. Tumere tuje kubihindura, je tuma migambi tuzoshira imbere, tuzokwerekana ingene twobihindura. Na rero dufite icyizere yuko tuzotorwa ku majwi n'ukuri ameze neza. Mu myaka 6 hari cyo mushima president Ndayishimiye yashoboye kurangura. Mu myaka 6 yaragerageje. Bwa mbere twagiye mu 2020 Burundi busa n'ubwugaranye neza kabisa. Urabona ko yuguruye imigenderanire, tugasura kugira imigenderanire myiza. Ibyo turabishima. Kubijanye n'ubutungane naho akiragahaze yaragerageje. Ku butungane yaragerageje cyane, n'ukuri yaragerageje. Amatati menshi yaragabanutse, kandi urabona ko ubutungane bwagiye bwikubitagashe. Hariho rero icyo batazi ku mutekano. Umutekano buryo ugiye kuraba warongerezwe gose, abantu baridegembya, umutekano yarawugerageje arawugwanira. Ibyo turabimushimira cyane. Ariko kandi urabona ko yabaye icitegererezo kubijanye no gushira imbere imigabo n'imigambi y'ugwaruka. Je ndamushimira cyane kubera ko ibyo twaniganira kera kugwaruka nabwo gohera bw'ijambo. Urabona muri kahise bakubwira ko udafite experience atakazi baguha. Mugabo uravye aba jeune bari mu nzego z'igihugu hirya no hino, urabona ko yabahaye agaciro. Icyo rero turabishima Imana. Ariko hari bitagenda neza, urabona ko hari ibintu by'ubutunzi n'iby'iterambere ry'igihugu, urabona ko byagiye bigira utunenge dukomeye cyane. Ibyo rero nibyo twateye dushimikira tuvuga duti tugiye kudoteza imbere igihugu dufatiye ku butunzi by'iterambere ry'igihugu n'iry'umwene gihugu. Tuma dusira abasozera ikiganiro. Umurundi wese ubu turi muri periode bimwe bita mu Gifaransa ngo periode préélectorale. Umurundi wese muri rusangi yaba umunyamahoro canke uwundi ari mu yindi mugambwe canke atari mu yindi mugambwe, bitegurire gute aya matora twimirije ya 2027? Abarundi baze baramenya yeza yuko utora neza ugatwarwa neza, utora nabi ugatwarwa nabi, upfa uko utoye ugapfa uko utwawe. Reko twagize Imana n'umunsi Abarundi cyane cyane urwaruka rushasha rukaba rwarize. Ndarumenyeshe ko imyaka 7 ni myinshi, imyaka 7 ni myinshi, nibazosamara. Umurundi wese yitegura kuzumviriza imigabo n'imigambi abakandida bazokwitoza bazoshikiriza. Iyo migambi ayifate nkama ayandika kugira ngo uwo yayivuza akazomuhijwa azogire gute, azoje kwimishuza. Aje gituma reko ya matora twimirije Abarundi ntibazosamara, bazokurikirana neza imigambi, bumve imigambi, batore imigambi. Kuko kuzosamara kwa ni imyaka 7 yo gukubitika y'amagorwa n'amaganya. Ntibazotorere ibishobisho, bazotore imigambi kugira ngo batore neza, bongere batwagwe neza. Abakiri batore cyane cyane mwebwe gwaruka
baze bakurikirane ntibazogere sinda bibazwa ngo urumva ngo ntibinda banga kuvuga ko bikuraba mugabe cy'imyaka indwi yose iguherera ko uri kuragira gute uri kurakubitika. hari cyari kintu tuzova gatavuze icyo twokongera ko nogenda nyesha abarundi n'amakungu nuko Uburundi bwamaze kwinjira mu nzira ya demokarasi. Iyi demokarasi rero tuyibungabunge uko tuzoja mu matora ntihagira abazopfa vya politiki. Ibyo twumve ngo hari abantu bagiye mu myerekano ngo bagwanye bapfa umukandida oya, ahubwo bazohiganishwe ivyiyumviro. Turasabye ko aya matora tugiye kujamwo yoba amatora meza atamuntu twokumva ko azize politiki, ahubwo uzonigana wese azonigana avuga ati imigambi y'umukandida wanje niyi. Abajeje intwaro nabo ntihagire uwo bazoburagiza ngo azire ivyiyumviro vyiwe vya politiki. Hama rero na sena itegure amatora meza kugira ngo iyi demokarasi tumaze kwinjiramo aya matora tugiye gutegura azobagira indwi mu gihugu. Urumva rero amatora agira indwi twariko turatsimbataza iyo ngendo ya demokarasi. Ndabashimire cyane nyakubahwa Perezida Gabriel Banza Witonde. Jewe ninjye ndabashimiye gose cyane kwa kanya muduhaye. Ego. Kandi tukabemera ko n'igihe cyose muzodutera kamo tuzobitaba. Turabifuriza n'imyiteguro myiza. Murakoze cyane. Nuko reka ndabashimire sima ivyo muri mwe murabana natwe gutambura mugeza mbesebera nagwaza ko mwana moto wa rukundo. Barundi kazi agakanya nigwanyu kuko imyaka indwi ikurikira nimwe muyifize mu ntoki, nimwe mugomba iyo mushaka kubujana Burundi niwo mushaka kwitora kugira ngo abujane. Kuri mikoro je nyene juste gari nyuma ya kamera mwita umusaza ndavuga ati baje la vista. Ushura none.